hariho indongozi ku bisata byo iri munsi y'ubushikiranganji muzokumva bavuga ngo ko mwagenwe ngo nabo nyene bagenwe n'umukuru w'igihugu ngo nkuko namwe mwagenwe n'umukuru w'igihugu bagaca bashaka ngo babaganze ngo murangana bijya rero babahejeje kurenga amategeko kuko amategeko ntagana abantu bose barafise urwego rwabo kandi bo rero tugiye gukara nkabandabasaba namwe bwe muze mukara nagira nkeze umushikiranganji yabaye arerekana ko abamwononera adashobora kwemera ko bakorana abokeze umuntu muramuhagarika kuko vyase ko mukorana imbere yuko jewe ari je kuvuga ko akoze nabi banza wereke uwo muntu nawe ko yakoze nabi ubu hageze yuko dukara duhana kuko iyo umuntu akoze ikibi uyu munsi ukamureka ejo agasubira ukamureka hirya ejo agasubira ukamureka acabona ko ariko bimeze vyace biba umugenzo rero nico gituma ikiti kigorwa kigeri gito umuntu azobankira ko mujana mu migambi y'ubushikiranganji ntazavuge ngo wese mwagiyeho ku itegeko ry'umukuru w'igihugu urashobora kumuhagarikanya umukuru w'igihugu akaza kubitunganya mu nyuma mugabo tukaba turibandaniriza urugendo ico rero ndabwiye yuko ubu niyo ngendo tugiye kugira ingendo yo guhana kuko tukareka bakavuga ko ari umugenzo hanyuma igiti iyo cyamaze kuma uravuna urumva bica bigenda